Nk'uko mubibona aha n'uwo bataravuga ibyo ari byo ndibaza mwamaze kubona kari umwanya mwiza wo gufungura. Aha rero turi ku musozi w'Imana Nayoti Nyabunyegeri, aho abakristo bo mu mashengero yose ya Nayoti bahuriye basangirira hamwe amazimano mu kurangiza umwaka w'2023 bipfurizanya n'umwaka mushasha mwiza w'2024. Murabona imbere turabona intumwa y'Imana munsi wa kabiri, ni nawe yuguruye ibirori nyezina byo gufungura atanga ikaze ku bandi. Turabona inyuma abandi bakurikiye, turabona abarevera, abapasiteri n'abandi batandukanye. Rero turi kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12, aho turi muri iki kibanza nyene kuri umusozi w'Imana Nayoti, aho twasanze bari mu gikorane cyatanguye ku munsi w'ejo, umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 30. Rero kikaba carangiye uyu munsi w'Imana, aho mubona baciye barangiza igikorane bongera basangira amazimano. Amajwi muri kumunumva kuri micro za Nayoti TV, so wundi muri kumwe ni Ronald Sengreto, wama abashikiriza ibitandukanye nubwo muba mutariko muramubona imisi yose imbere ya kamera. Rero turabashimiye namwe bakunzi bacu ba Nayoti TV, mwebwe muri mu bihugu bitandukanye, turavuga mu Rwanda, mu Burundi, Amerika, Uganda, Congo, Tanzania n'ahandi hose, Canada. Mwese mudukurikirana, mwe mwamaze kugira sabone, mwamaze kugaragaza ko mudukurikirana, turabashimiye, mwarakoze cyane. Imana ibibahezagirire, mwarakoze kutugaragariza umutima w'urukundo, kandi n'ubu ndabona ko mubibandanya mubikora. Nukuri mubandanye mudushikira, murabandanye mukurikirana ibiganiro byacu, kuko muzabohokera, muzahezagirirwa, muzafashirizwa byinshi cyane. Turabakunda nukuri, sinumva ko nubashimira mwebwe mwamaze kugaragaza umutima w'urukundo wo kugira sabone. Byukuri twabibasavye ariko mwabikoze ku bugombe bwanyu. Rero namwe mutarabikora, akaniko kanya ko kubikora, nimwumva koko bikwiye. Twebwe turababwira ati niwumva koko wipfuza kuba umwe mu bakurikirana ibikorwa byacu, inyigisho, ibiganiro n'ibindi byinshi tugiye kubategurira muri uyu mwaka tugiye gutangura w'2024. Nukuri Imana izo tuzigamane, izo duhezagirane. Uwo mwaka tugiye gutangura w'2024 tuzowutangura tumeze neza, tuzosoze tumeze neza, tuzobonemo ibyiza byinshi, tuzobonemo imigisha myinshi. Rero twagerageje kubaza abatandukanye, turisomesha urusako, turumva koko by'ukuri ko hahuriye abantu benshi bavuye mu eglise atandukanye, kandi bose bafungura. Kandi tumvise koko, reka mugabo ngira tuzofata umwanya tuyage n'uwabiteguye, wabitunganije, ariwe intumwa y'Imana munsi wa kabiri, kugira atubwire uko byagenze, ndetse atubwire byinshi mu byaranze igikorane, ibyakozwe, ibyakoreshejwe uburyo n'ibindi, ndetse ngira azotubwira n'ibindi biri ku mutima ari bishasha tutazi. Mubandanye mutukurikirana, reka rero mubandanye mukurikirana ibi bikorwa byaba turiko turabona bari ko barafungura. Ibijenye n'igikorane navyo murasa bikurikirana mu yandi ma video. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe, ndabakunda, muri abantu beza, sinovuga muri abana beza kuko muri abantu bakomeye bahamaye b'abanyecubahiro, ndabubaha, ndabakunda, mwarahezagiwe.